kubona arwaye hatangiye agaherehere hejuru y'ijisho, agaherehere gakize ijisho ryasigaye ryenenye, ndaja kwa muganga guhera mu Kayanza biranka, ndaja Ingozi biranka, baca bandungika kuri Wakaredi, kuri Wakaredi narashitseyo baca bandungika muri Kira, muri Kira naharaye umunsi umwe baca banca 462. Bukeye baca bandungika Igitega Ikibuye, ngezeyo ijisho bahise barikurayo, barikuye mu ndwi 2 narambara amarineti y'ifime duhanye ntibamenye ko bise ijisho rimwe, bwaheze ukwezi niho haciye havyimba hamera uko ubibona. None uri Kibuye ayo mahera yo kurikira imbere kuja Kibuye, ayo mahera yo kurikira warayaronse warayarishe? Ni nagurishije akantu papa yari yampaye nari mama. Imana ishimwe cyane abakunzi ibiganiro byacu Impamba TV, murazi yuko turi hano kugira ngo tubashikirize inkuru ziba zigezeho canke inkuru zishobora kugira ico zifashije abaziraba. Hanyuma uno munsi nkuko mubibona imbere ya kamera dufise umupapa, dufise sinzi ko ari umugabo cyangwa umusore ariko araza kutubwira byinshi, afise ikibazo. Ariko imbere yuko tugira ico tuvuze, reka tubanze dusenge. Mwami Yesu turagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kuri Imana igira neza, tutarabaho ko wari utuzi. Rero uno munsi turi hano hamwe n'uyu mwene data afise ino ngorane, turasabye ikiganiro cyose tugiranira Mana, tubone ukuboko kwawe, tubone ugutabarwa kwawe Mana, kugira ngo uno muntu wawe, uno muntu waremye mu ishusho yawe nawe ashobore kubona ugutabarwa guhera uno munsi. Turiteze ukugira neza kwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ego nkuko mubibona ni mwene data afise ikibazo nivyo agira tuyagire ingene byagenze kugira ngo ashobore kuba ameze gutya. Nibaza ko atavutse uko, nibaza ko tugira tumenye byinshi ku buzima bwiwe. Reka tubanze tumusabe atwidondora tubwire izina ryiwe. Twabiherusa Cipriano. Biherusa Cipriano. Mvuka mu Kayanza, muri komine Kayanza. Cipriano uvuze ni Kayanza province Kayanza, komine Kayanza, zone Mulima, mutumba Mulima, gacimbiri Rurambira. Cipriano, turabona ko ufise ikibazo kandi gikomeye cyane, urababaye gose. Mbega Cipriano, byatanguye gute kugira ngo ushobore kuba ufise iyo ngorane mu maso yawe, canke byagenze gute? Kubona arwaye hatangiye agaherehere hejuru y'ijisho, agaherehere gakize ijisho ryasigaye ryenenye, ndaja kwa muganga guhera mu Kayanza biranka, ndaja Ingozi biranka, baca bandungika kuri Wakaredi, kuri Wakaredi narashitseyo baca bandungika muri Kira, muri Kira naharaye umunsi umwe baca banca 462. Bukeye baca bandungika Igitega Ikibuye, ngezeyo ijisho bahise barikurayo, barikuye mu ndwi 2 narambara amarineti y'ifime duhanye ntibamenye ko bise ijisho rimwe, bwaheze ukwezi niho haciye havyimba hamera uko ubibona. None uri Kibuye ayo mahera yo kurikira imbere kuja Kibuye, ayo mahera yo kurikira warayaronse warayarishe? Ni nagurishije akantu papa yari yampaye nari mama. Mbega hoho urubatse, uri umugabo cyangwa uri umusore? Ndi umugabo ufise abana 3, umwe yiga mu wa 4, uwundi mu wa 2, uwundi nawe azotangira mu kw'icenda. None umaze kugurisha ako gatongo urumva wacironka amahera yo kurikira, hama aho mu Kibuye naho bamaze kukujanayo bakakugirira iyo operation bagakuramo ijisho ugasigana n'ijisho rimwe, vyagenze gute? Wararonse amahera yo kwishura canke bakuvuye ku buntu? Bamvuye ku buntu naho nyene nararishe, musitani rero yampaye n'urupapuro muga ntigwakoze, naho nyene nararishe. Uba warishe amafaranga angana gute nimba bo bibo? 180. ibihumbi 180.
hama byagenze gute kugira usubire uve mu Kibuye utaciye utaha wongera ucumanuka i Bujumbura? ino naje ati ndabe hari no muramwanje yari ino, hariho na mwene wacu ari we yancumbikiye amaze iminsi ndara, nari nje ati ndabe uwo bafise akantu yomfashisha kugira ndabe ko nasubira kwa muganga. None aha twagusanze twabonye umengo n'ahantu umengo ni muri hoteli, mbega ubaye muri hoteli canke byagenze gute? Mwene wacu ni wancumbikiye ahantu nyene akora, asanzwe ari umukozi w'iyi hoteli? niho ancumbikiye, sindaba muri chambre, ababunyereka ahantu nyene njyama. Urumva ni umukozi w'ino hoteli nawe ukaca aguha ahantu ushobora kwihengeka. None ubu unye ko umeze gutyo, mbega umuryango wawe wasize abana, umuryango bimeze gute ruguru? ngo baraho nyine sinzi ukuntu bameze nk'ubonye, ndazi ntibamerewe neza kubera jewe bwambere n'icyo nabaronderera, mugabo ubonye nta mbaraga ngifise zo kurondera. Umaze igihe kingana gute kuva iryo jisho barikuye? Ijisho barikuyeyo haheze umwaka n'igice. Uwo mwaka wawe n'igice wose umaze ngahe Bujumbura? Namanutse ejo bundi, maze nk'indwi zibiri. None wari wabanje kuja muhira imbere yuko umanuka? Nabanje naja muhira nyene ndagumaho nyene, mugabo numva nguma ndemba masumbi haho turabona ingene hameze, numvise nguma vyankati reka je ngenda bati ko agira nk'umugira neza yogira ikintu afasha asubire kwa muganga. None kuva iryo jisho rivuyeyo hama mu nyuma hagatangura kuvyimba gutyo, woba warasubiye ku bitaro bagukuriye iryo jisho kugira ngo babwire ikibazo cabandanije? Narasubiye Ikibuye bacanungika ngo ndi Karusi muri sikaneri. Sikaneri ngiye bampimye ati baraye uko atakivyimba kirimo, uko atantuze kata kanseri irimo, bamwe nta kanseri irimo, bacambwira ngo nikivyimba kiri mu jisho, bacanca ngo 1,5 kugira ngo bakibage. Mu bitaro by'Ikarusi baguca 1,5? Narayabutse rero nariko ndaraba cyo gituma ndiko ndarera kuba ati ndabe umuntu agira ikintu afashe. Ni ukuvuga ubu ikibazo ufise n'ico 1,1,500,000 yonyene wowe yaronka wacu uvuga? Yarose naca mvuga ariko bambwiye. Bakunze ibiganiro byacu murabona ko uyu mwene data afise ikibazo kitoroshe, umva ko bamuciye amafaranga agera 1,500,000 kugira ngo ashobore kuvugwa. Mwumvise yuko ijisho araka agahere katanguye mu nyuma bikabandanya biba nabi cyane, hama bakarikurayo ariko ama complication akacabandanya. Ubu murabona ingene amerewe. Ni ukuvuga rero uwo bafise umutima w'urukundo, uwo bafise icyo ashobora gufasha uyu mwene data, arafise nimero ya telefone turayishira ngaha kugira ngo ari ikintu umuntu ashobora kuba afise. Turazi ko dufise abakunzi benshi badukunda, kugira ngo uyu nawe yaremwe n'Imana ashobore kubaho ubuzima nk'ubu natwe tubayemwo, asubira amere neza. Urumva ko asanzwe afise n'umuryango. None inshuti yanje, nk'ubu uraherutse kuvugana n'umuryango wawe? Yari duherutse kuvugana nk'uwahetse misi 5 niyihetse ntiduherutse kuvugana. Abana batatu, mwitwa Teriteka Fabrice yiga mu wa 4, n'undi yitwa Irakoze Elia, n'undi yitwa Izonyongera Lionel. Umwe yiga mu wa 4, undi yiga mu wa 2, undi ntaratangira kwiga, azotangira mu kw'icenda. Umudamu nawe? Umudamu yitwa Nsabimana Leya.
niwe ari muhira niwe akurikirana abantu. Mbega we wakora uduki arashobora kuronka utwabagaburira? nta kintu aronka nk'uje nije nahora ndabaronderera, nta kintu akora. Okay, none ku bwawe kuri no saha hano hantu uri twumvise ko ari mwene wanyu aguhaye indaro, nawe nurumva ko atari iwe ari ahasanzwe akora, n'ahasanzwe akorera. Mbega ufungura gute? ukeneye icyo ufungura, urumva aho urara aho kugeza ino saha urafise aho wihengeka, ukeneye icyo ufungura bigenda gute? igihe nshaka ku muntu akama nk'amagana nk'atanu cyangwa nkagura nk'ivoka cyangwa ikigori nkaca ndaruka. None uca ku muntu cyangwa urabyuka ukagenda ugatembera uronse umuntu usaba icyo ujya ukamusaba cyangwa bigenda gute? Tembera naho nyine burya sintembera umwanya munini nyine kuko ari imbaraga nta mbaraga afise, kuko nta n'ikintu cy'ibiro n'ibiro bitanu burya sinanagishyira no ku mutwe. ndaca ngaho nyine nkicara nyine nkatirama nkarindira yuko nyine bwira. muga hari igihe mbona nk'ufise nk'amagana 5 akama, ufise 2 akama, hama nkaronka nyine ayo kurya nkayaronka. ni ukuvuga hari igihe ubura hari igihe uronka? hari igihe mbura cyangwa nkaronka. yego. none nk'ubu unye turana ko ufise n'ubu unye haracagwaye kandi gose ndabona hagoma hava, none hari umuti wari wo wose woba ushiramwo basi wo gupfufahaza kugira ngo canke kugabaniriza ububabare? Mbega nta bubabare hafise? Afise ububabare kubera ububabare urayibona no ngahanye isumbi ngahanye burya n'ububabare buva ngahanye hejuru mu jisho. uraronka umuti none wo gushiraho ububabare kugira ngo basibona gabanuka? kubera amafaranga niyo ntaronka umuti nawo ndonka, niyo mpamvu ubona hagoma hameze uko. Numva bitoroshe kweri, naho Imana nyene ho kugutabara. Mbega hoho hari abantu b'abakunzi b'ibiganiro byacu bakunda kudukurikirana bafise by'ukuri umutima w'ikigongwe, twage kutubibona kuri benshi. Nk'umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro kugeza uno mwanya yumvise inkuru yawe, ni giki wumva wo musaba? Cyo nabasaba nuko baba bafise umutima w'ikigongwe, abona ukuntu umeze, ufise akantu yofashisha yofasha, ndiyo bakoze azahembwa n'Imana ntabyo namuhemba. Ikintu cihutirwa nibaza ko ari amafaranga yo kwivuza. Ko kwivuza nyene ndiko nyene nashaka asubire kwa muganga bongere barako ntubahabaga. Ego bakunzi bacu mwumvise uyu mwene data ico asaba. Ego namwe muriko murabibona ko ababaye ari umuntu wo gufashwa by'ukuri. Rero nk'impamba TV twakoze igikorwa twategezwa gukora, hanyuma igisigaye naho Imana kugira ngo ishobore gukora ku mitima yacu twese, yaba jewe yaba wewe uri kuradukurikirana yaba n'uwundi, kugira ngo mwene data ashobore kugira kuronka udufaranga two kwivuza, nawe ubu bubabara arimwo buburibwa arimwo ashobore kubuvamwo. By'ukuri ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye n'ubwoba. Nawe uri kuramuraba urabona yuko akwiye gufashwa, akwiye kugira umufasha, umuntu amushitseko akagira icyo amuterereye. Ego mbega mu muryango hoho, mu bantu bo hafi bo mu muryango bo babivuga ko iki, hariho umaze kugushika ko akagira icyo agufashije? Nta muntu n'umwe ariko arafasha n'ikintu na kimwe. Urumva ubu nawe ntushoboye, ubu unyumeze gutyo ndazi nta nakazi ushobora gukora? Nta kazi na kamwe ntushobora gukora. Ndazi nta n'umuntu yohava avuga ngo arakwizeye aguha akazi? Sa nta n'umuntu umeze uko ashobora kuvuga ngo arakwizeye aguha ibikorwa ushobora gukora? nta n'umwe yonyitse ngo agire ikintu nakora. Rero reka
turangize kino kiganiro cacu dusaba by'ukuri umuntu wese ahari tugerageze turabe ingene twashigikira uno muntu. Ego by'ukuri Imana izoduhezagira. Murazi hano ku isi ntacyo tuzovanaho nk'uko ataco twazanye. Ni ukuvuga ico ukoreye Imana iracandika, nico kizoduherekeza nk'abakijijwe, tuzoherekezwa n'ibikorwa twakoreye hano ku isi. Nta kindi na kimwe tuzokwirata tugeze imbere y'Imana. Ikiganiro cyacu reka tukisozere. Ndakubaza, hariho ikintu wumva noba nibage nko kukubaza cyo bakiri ku mutima wawe, canke ushobora kuvuga ati reka nshikirize buri murundi wese, kuko hariho abantu bafise umutima w'ikigongwe, hariho se Barundi n'umukuru w'igihugu, hariho abantu bo mu ntwaro, hariho abantu basanzwe, hariho abantu bo mu mashengero, hariho abantu bari mu gihugu cy'u Burundi n'abari hanze y'u Burundi. Akajambo wumva urangiriza ko canke igisabo cawe ku muntu wese ariko aragukurikirana, akajambo kanyuma wumva wogira ico wabwiye? Jambo kanyuma numva nosaba ko ndasaba yaba n'umukuru w'igihugu yabibona canke bari hanze y'igihugu ubibona wese, kiri ikintu yofashisha abakozi kuko hacemerewe nabi nabo barabibona. By'ukuri biraboneka ko umerewe nabi. Reka dushimire Imana, kuko Imana niyo twiragiza muri byose. Tunashimire n'Imana yoyo yemeye ko tukubona. Twizere ko kino kiganiro dukoze kidapfa ubusa, kidahera gutyo nyene, ahubwo kizozana umusaruro mwiza, kandi tukazosubira guhura nawe ikindi gihe dukora ikiganiro umeze neza, ico kivyimba baragi caravuwe, warakize umeze neza, warasuye mu rugo rwawe no mu bawe, ushobora no kubaronderera. Mbega uravyizeye? Ndavyizeye. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye wewe ko atakikunanira. Uri Imana nziza, nkuko twatanguye kino kiganiro tubikubwira, nta cyakunaniye Mana. Turatuye ngo Mana, ugutabagwa kwawe kuva mu ijuru gushikire kuri no musavyi wawe Mana. Wibagire ibyo yo baragukorera bitari byiza. Amaraso ya Yesu Kristo amwezi yongere aboneka imbere yawe yemewe. Twese turi babi, twese wana amaraso yawe. Mu izina rya Yesu Kristo turamusabiye ngo ubutabazi bwawe mushikeko, nawe yongere asubire mu gwiwe, yongere asubire mu biwe, afise imbaraga n'inkomezi, ashobora gukora akazi, ashobora no kugukorera Mana. Erega nawe nazogukorera, kuko niwamugirira neza azobona ukugira neza kwawe, ndaza azobiha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero turagushimiye, reka turangize, twizere yuko Imana izogera icikoze. Amen. Hama iyi ni Impamba TV, ni chaîne ija ku biganiro bitandukanye. Mbega wobwira iki abakunzi b'Impamba TV? Ndabashimiye cyane yuko bampaye n'ico kiganiro kugira ndonke egeno imaze kamwe yongirira neza. Imana rero guhezagire ikugire neza, kandi twizeye yuko bizogenda neza. Nizere ko tuzoguma tuvugana, uzosubira duhamagare rero dukora ikindi kiganiro cyo gushimira abakunzi bacu. Turizeye ko bazobikora. Na sinoreka nzoguma nabahamagaye. Agatelefone kawe rero kaze kame kakije karimwo n'umuriro. Yego. Telefone nzoguma irimwo umuriro, kandi sinoyizimye. Yego. Sawa rero, Imana iguhezagire.